inshuti bakundwa mwashimiye gukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu ya BTV. Numwe mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abarundi bagera ku bice 11 kwijana ngo nibo baba bakoresha umuhora wo kurungikana amafaranga bacishije ku ma telefone ngendanwa, bakaba basunga n'igihugu ca Sudani y'Amajepfo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Nayo mushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi hamwe n'umutekano Martin Niteretse asaba abarongozi na cyane ba musitanteri gufasha abene gihugu kuronswa igitoro mu makomine yabo. Turafise nandi makuru atandukanye twabateguriye mu kanya idonido y'amakuru yacu. Ngekora musubira no kubaha ikaze kugira ngo mukurikirane idonido y'amakuru yacu twabateguriye. Abarundi bagera kuri ibice 11 nibo bakoresha uburyo bwo guhanahana amafaranga babicishije ku matelefone ngendanwa. Ico gihugu cy'u Burundi rero kikaba kiza igihugu kizo bwa nyuma ni igihugu ca Sudani y'Amajepfo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ni nkuru twategurira mugenzi wacu Remo Prosper Nyonkuru. Uburundi nico gihugu kiza inyuma y'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye no guhanahana amafaranga biciye kuri telefone ngendanwa. Abarundi batunze telefone ibice 11 kwijana babo nibo bonyene bakoresha ubwo buhinga bwo guhanahana amafaranga biciye kuri telefone, mu gihe mu gihugu ca Tanzania ari ibice 45 by'abene gihugu batunze telefone. Mu Buganda ni ibice 54, mu gihe mu gihugu ca Kenya ari ibice 59 kwijana. Uburundi bukaba buruta igihugu ca Sudani y'Epfo conyene, coco abantu bagera ku gice kimwe gusa kwijana y'abatunze telefone ari bakoresha uburyo bwo guhanahana amafaranga biciye kuri telefone. Umushakashatsi Gildas Irakoze agaruka ku kunguko ko gukoresha ubuhinga bwo guhanahana amafaranga biciye kuri telefone ngendanwa. Abantu bashobora kurungikiranira uburyo bw'amafaranga vyoroshe bidatwaye umwanya munini, kandi gukoresha amafaranga biciye ku buryo bwa none benshi barashobora kubikoresha bitiriwe birakora nkuko byahora bigenda mu mabanki no mu microfinance. Ikindi naco nuko twabonye mu byigwa byacu yuko abantu bakoresha ubwo buryo bigabanya ubusumbasumbane buri hagati y'abagore n'abagabo mu mibereho y'imiryango n'ingo zabo, haba mu byo bafungura haba n'ibyo batunze nk'ubutunzi, amatelefone, amaradiyo n'ingene naho basanzwe bakura ibijanye n'amazi. Twabonye ko ibyo bintu byagize ingaruka nziza kuri mibereho. Gildas Irakoze aranasigura igituma atari abarundi bose bafise telefone bakoresha ubwo buhinga bwo guhanahana amafaranga biciye kuri telefone ngendanwa. Bivuye mu byigwa twagize harimwo imvo imwe nuko usanga ibintu umuntu ashobora gukoresha mu kugura ivyagura ivyagurisha harimo ibitemera yuko bakoresha ubwo buhinga bwa none mu kuriha. Tugatangakara nko mu bice vya ruguru yaho umuntu atoshobora kugura umunyu canke isukari akoresheje ubwo buhinga, kandi tuzi ko harimo n'abantu baruguru basanganira amatelefone. Mumenya ko mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi arico gihugu abene gihugu bakiri bake batunze telefone ngendanwa. Ivyo ngo bikaba bitegwa n'ubukene bafise hamwe n'ikena ry'umuyaga nkuba bigaragara mu gihugu hafi nka cose. W'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi hamwe n'umutekano Martin Niteretse asaba abasitanteri yuko bofasha abene gihugu kuronswa igitoro mu buce basanzwe barongoye. Reka tumukurikire. Igitoro cyo ndabona byarafashe umurongo mugo bambye ngo aramakumi namwe ngo amusitanteri ngo baca bagenda ngo ahantu ngo haramamure bashaka ngo nyereka wakwiye igitoro ucangwa ndakugarira. Iyo misari yo nabaha hakumufasha ati burya wowe uraronka gatoro, hakumufasha mugaca mugenda mukamwugarira uw'imoto ngo wowe ukuri igitoro ngo nyereka ngo ushaka giku mugaca mubafata. Sivyo bazo nirwa ndaro bavuze abafise amagroupe electrogene, abafise indimiro zikeneye kuvomerwa n'amamashini n'amagroupe
nimba ari amamotopope suku ngene bavyita abafise amamure zisi umuceri zisi ibigori cyangwa iyindi myimbu ibitaro amavuriro eka ibyo byose ubona bikeneye igitoro kitwarwa mu mabido n'ibyo bamusanteri nimuze mubavugire ico gitoro bakironke kandi musiriveye murabe ko cagiye gukora byarindi nyene sibyo twavugaye oya ntabyo nababwiye babura amatari ibyo nabyo nababwiye oya tuvugana ukuri je musanteri sindamwandikira je nandikira bura amatari babura amatari nabyo nababwiye reka ntaco bwisho nzoco ubwo butumwa baraburonse utaburonse naca avuga ko nimero ya telefone yiwe nayihenzeko abenegihugu nimwe mubaserukira navuze ati mwebwe nyene bamusanteri nimwegeranye ivyo bibakiye abenegihugu mubidugane kwabura amatari bironke inyishu sibyo twavuganye ko mucanganariza kaparka uko numvise n'abantu bace baza batwara ngo haje amaritiro 5,000 mu ntara hacaza umuntu ngo akeneye maritiro 1,000 yavuze ibyo ntibikunda abanje n'igihugu basigura gute uri kuraba bitaya uba litiro 20 undi kenzi ubu mwaka atwara 1,000 nukuraba ko ibintu byose biko bigenda neza mu butungane abantu bose batunganijwe muri mwebwe gisagara ca Bujumbura habandanya hibonekeza amasanganya biturutse yuko bamwe mu banyonga imodoka batubahiriza amategeko y'ibarabara. Arlette Mugisha. Mu gisagara ca Bujumbura hari abantu batigera baha agaciro kubahiriza amategeko, aho twovuga kuvyibonekeza ku vyuma vyashizweho mu gufasha uruja n'uruza mu mabarabara feu tricolore mu rurimi rw'igifaransa, aho kuri bamwe umenga ntibazi akamaro k'ivyo vyuma kuko usanga hari aho bibabuza kurengana bo bakigira kuri kwamye. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikome avuga ko ari akamaramaza kuko kubahiriza amategeko mu Burundi mu bisata bimwe vyabaye iciro ry'umugani kuko n'abari bakwiye kuyubahiriza baja mu bayahonyanga. Leta yarashizeho bita mu maferuje aya matara ari kuri abantu ko bagenda ahandi kabarekura ko akababuza ko bandanya bahagarara feruje usanga hari abantu mengo ayo mategeko ntabaraba abo bantu bari migwi itatu cyane naho nabandi barimo abantu bitwa ngo abantu batwara amamodoka atwara abantu no kuvuga pasiteri n'amabisi amataxi hariho bamwe twita ngo nabakuru bamwe mugabo si bose hariho abakuru usanga umenya ibintu byo kubaha itegeko wawe ntibibaho. Ivyo bintu rero tutumvise yuko twese duhamagarirwa kusonera ivy'igihugu ntibidushobora gutera imbere na gato, ariko n'ibintu byose by'igihugu muri rusange bigomba kubahirizwa. Kandi mwumvise uko meje kubishikiriza mu 2039 by'amashingiro twese duhamagarirwa kubikingira, ntizuza kubafata n'intoki mugabo cyatubwira inzego zibijeje kugira ngo nabo bashobore gufasha kugira ngo bakingire ibintu by'igihugu kuko betaru mbe nabo muramumva bimba n'amabarabara abo bose ivyo byose n'ibintu by'igihugu ntibarinda no guhamagara umuntu wo mu butungane waze kubikora nivyo abo barabibazwa mugabo twese turabihamagariwe nico twahantu twokuramo. Asaba leta guhagurukira ikibazo cyo kubahiriza amategeko kuko amategeko atubahirijwe mu gihugu n'iterambere riragora. Abakenyezi b'imboneza bariko baratanga inyigisho ku banyeshure b'ikaminuza y'ibiyaga binini igisata c'Imakamba ukuntu bashobora kwirangurira imigambi imbere yuko baheza kaminuza. Iyo ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Arlette Mugisha. Umukenyezi ni kirumara mu guteza
imbere igihugu na cane cane mu kwitunganiriza imigambi nk'uko twavyiyumviye mu nama y'urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi b'imboneza mu kwitunganiriza imigambi n'abariko barirondeza rwatangujwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi. Abo bakenyezi bahuriye mu ntara y'Amakamba nyuma yo kwisuzuma aho bagejeje imigambi yabo no guhanahana ivyiyumviro vy'ingene bobandanya biteza imbere banigisha abandi, baciye baja kugendera urwaruka rwo kuri kaminuza y'ibiyaga binini ya Makamba bari kumwe n'umuserukizi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, aho bagiye gutanga inyigisho ku bijanye no kwitunganiriza imigambi, kurondera akazi ndetse no kugatanga. Ange Muyubira, umukenyezi yitunganiriza imigambi akongera akaba ari we atwara urwo runani, aratubwira intumbero nyamukuru y'izo nyigisho. Novuga ko iki gikorwa twagikoze kubera mu rukurikirane rw'iyi karavane, kuko urabona ubumwe bwa Buraya bwagiye mu ntara bufise ihangiro ryo kugenda kuja kumviriza ivyiyumviro ari ubwabo abo basanzwe bakorera, novuga nk'aba beneficiaire b'amaproje yabo canke n'abandi muri rusange, kugira ngo bumve ukuntu boza baratumbereza imigambi yabo. Rero no ngaha abanyeshuri ntibasigaye inyuma, nico gituma twaje kuntu mu makaminuza yandi nk'amakaminuza y'Ibujumbura, ukuntu ibiganiro nk'ibi bama babishaka, turiko turaraba twebwe nyene mu mashirahamwe tuza tuvamwo, ukuntu turonka urwaruka rwinshi rutwitura ruza kudusaba amastage, ruja kudusaba akazi, ukabona neza yuko iyo mutanguye kuganira hari ibintu vyinshi babuze, kandi mbona umengo si ibintu bo kwiga mu ishuri, ahubwo tugaca tubona yuko natwe mu mashirahamwe tuza tuvamwo tukumva ko hari ico twoterera twofasha amakaminuza mu kugira ngo twereke, nibaze tumere nk'abaciye ikiraro canke dutegurira abo banyeshuri ingene umuntu ava mu buzima bw'ikaye bw'icigwa yitegura kuja mu buzima bwiwe bwo kwitunganya, bwo kwitunga wenyene. Urwaruka rwaronse izo nyigisho rukaba rwashimiye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ngo kuko zaje hageze. Ni kuvuga zino nyigisho twari tuzikeneye, ego igituma twari duzikeneye twarondera aho dushobora gushikiriza ivyiyumviro vyacu, na burya twari tuva ku mashuri twimije guheza amashuri tukahakena. Rero umva twazakiriye neza, zari zikenewe kandi hari ico vyanyunguye. Icya mbere ni uko ku ruhande rw'urwaruka rw'abajene twari twibaza yuko ushobora gutanguza amahera menshi. Ngaha twumvise intahe z'abantu bahereye ku mahera makeya, bituma natwe tugiye gutangura bakazodufashiriza ku ntuze ntango tuzatwatangura. Vyatunezereye cane, biriko biratwigisha natwe ingene tuzitwara tumaze kuva kw'ishuri. Hari abavuze yuko mu buzima bwabo kwari kudandaza imicungwe, imisigati, ariko vyahavuye kubateza imbere bivanye n'ingene bavyitwayemwo batarambiwe. Ikintu gikunze kudukora ko twebwe n'ukuntu tugenda turakengera nyene utuntu duto duto, ariko ugasanga tubwijeje kure, ariko numvise yuko ntorambirwa no gukora akantu gatoya bishikana umuntu kure. Ico twabasaba nuko nyene boza baratubwiriza inyigisho twebwe urwaruka, kubera mu minsi nitwe tuzoba tuhari, natwe tuzogera kenera kuzigisha abandi batoyi bacu bariko baraza mu nyuma. Tugwiziriza izo nyigisho zodufasha muri kazoza. Ivyo bikorwa bikaba vyakozwe muri rwa rukurikirane rw'urugendo rw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hano mu Burundi ruriko rubera mu ntara zitandukanye. Kuri uyu wa kane rukaba rwabereye mu ntara ya Makamba, aho habaye n'akanya keza ko gusangira ifunguro bongera banaganira na buramatari w'iyo ntara, aho umuserukizi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yasavye abo bakenyezi bahurikiye muri urwo runani gushira imbere gusimbataza imigambi yabo, boye gushira imbere kuguma basaba uburyo. Urwo rugendo rwabaye ku nshuro ya mbere hano mu gihugu c'u Burundi, rukaba rusigaje kuba mu ntara ya Rutana hamwe na Bujumbura. Amakuru y'imico n'akaranga mugenzi wacu Arlette Mugisha niwe yaduteguriye. Nk'uko
mwagiye muvyumva mu rukurikirane rw'ibikorwa biriko biraranguka mu rugendo rw'ishirahamwe rirukiyemwo ibihugu byunze ubumwe bwa Buraya hano mu Burundi mu ntumbero yo guteza imbere imigenderanire ubumwe bwa Buraya bufitanye n'u Burundi. Mu bikorwa byose byagiye biraranguka mu ntara zitandukanye byagiye birasozerwa n'igiteramo cyaremeshejwe n'abaririmbyi nka Satbi Meiri hamwe na Mutima Rokomedie asanzwe akora umwuga wo gutwenza. Umuririmbyikazi Mugisha Merveille benshi bazi ku izina rya Meiri aratubwira ingene yakiriye ico gikorwa ciza c'ubumwe bwa Buraya mu Burundi bwateguye co guhuza abantu biciye mu ndirimbo. Ibikorwa ndavyakira neza cyane, ahubwo yaba byo nakunda ko biza biraba kenshi nkuko bashize imbere gushira imbere ibiduhuza n'urukundo n'amahoro n'umutekano n'amagara meza. Donc twese turi ngaha kugira ngo duhimirize ivyo oye abaturaba bose bajya bakurikirana batubona turirimba babone ko dushoboye no gukora ibindi bintu atari juste bimwe byo kuja kuri stage turirimba du n'importe quoi, mugabo ko twashoboye kuja mu gikorwa quand même giteza imbere igihugu. Uwo muririmbyikazi agahamagarira abaririmbyi bagenzi we kwagura ibikorwa kugira ngo nabo bame bahabwa ikibanza ca mbere babere n'abandi akarorero mu kurangura imigambi iteza imbere igihugu. Ni kuvuga je ndasaho natanguriye en tant que umuririmbyi mu kuririmba kwanje nashoboye nkuko mwese mubizi benshi babizi nashoboye gukora business yanje aho simba nagenda nditeza imbere muri bike yafise. Donc ahanini yari kugira ngo nshobore no influence aussi abandi ba jeune turi mu runganwe bumwe gushobora nabo nyene kuba motive kudakoresha juste ubumenyi bwabo bize mu ishuri aussi no kuba creative. Ego donc no himiriza abaririmbyi bose kumana courage kuko mwese mubizi haba jewe haba Sadbi twese turafise ivyo dukora apart y'umuziki. Abo banyamwuga bakaba bafise imigambi barangura bafashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi. Jules Verne Nakimana aje mu bivuga by'inkino kugira ngo adushikirize amakuru y'inkino. Umugwi wa Bumamuru ugiye gutsinda umugwi wa Centre Sportif de Benje isinde 5-1 mu rukino rwo gusubiriza aho mu rukino rwa mbere bari baje kuba banganya igitsindo kimwe ku kindi mu gihugu ca Gabo. Umugwi wa Bumamuru uzocura na Mamelodi Sundowns bo mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu nkino zikurikira. Igikombe ca Afrika rero kibera muri Cameroon cyitabiriwe no mu giserukira gihugu intamba mu rugamba y'abigeme bakina inkino z'umupira w'amaboko volleyball. Burundi baje kwa gutsinda urukino rwabo rwa mbere mu nkino 6 bariko barakina mu gihugu ca Cameroon baje gutsinda igihugu ca Lesotho maseti 3-1. Izo nkino zikaba zaje kurangira igihugu ca Kenya arico gitwaye ikibanza ca mbere gikurikirwa n'igihugu ca Misiri, igihugu ca Cameroon ca gatatu, u Rwanda rwa kane, Algeria ibi ya gatanu, nayo Burundi buza ku mwanya wa 11, Lesotho iza ku mwanya wa 12 kaje kubitsindwa n'u Burundi. Umukinyi Yannick Nkurunziza yaraye asinye amasezerano mu mugwi wa FK Gostivar wo mu cicaro ca mbere mu gihugu ca Macedoine. Uwo mukinyi wa kera wo mu mugwi wa Aigle Noir yasinye amasezerano y'imyaka 2 yo gukina mu uwo mugwi uri mu kibanza ca 11 mico gihugu. Uwo mukinyi wo hagati y'imyaka 21 yarigeze gukinira umugwi wa Antalya Sport wo mu gihugu ca Turkiya abatarinze imyaka 19. Amakuru yacu kibananize mu isoko ry'igura n'igurishwa aho umukinyi Mohamed Salah akinira umugwi wa Liverpool sanzwe yamuka mu gihugu ca Misiri ariko aravugwa ko ashobora kuja mu mugwi wa Etihad mu bihugu vy'Abarabu. Umunyeza wiwe Jurgen Klopp we akaba yavuze ko uwo mukinyi agifitaniye amasezerano n'uwo mugwi kanatsinda ko afatiye runini gutyo ko atahandi ariko araja ko bakimukeneye. Tukiri mu gihugu c'Ubwongereza abakunzi b'umugwi wa Arsenal bari mu munezero ntangere ko umukinyi wabo Gabriel Jesus yaze kubagaruka yaramazwe kitari gito ari mu mvune ariko rero ariko aravuga kandi ko ashobora kuva mu uwo mugwi. Umumenyeza we Mikel Arteta yaje kubamenyesha ko mu nganyuma z'abari bikorwa byinshi bitandukanye ashobora kugenda canke ntagende akaba yirinze kugira icyo bivuze ko tukiri ku mugwi wa Arsenal. Mikel Arteta ari kuri micro za Sky Sport aje kuba kandi avuga ko umukinyi we Gabriel Magalhaes ari umukinyi agikenewe cyane mu uwo mugwi bityo ko ataha mugwi azojamo nubwo yari kwavuga ko ashobora kuja mu migwi y'Abarabu. Umunyegori w'umugwi wa FC Barcelona Marc-André ter Stegen zikaba yongereza amasezerano mu uwo mugwi aho azogeza mwaka 2028 akaba yaciye ashigwa rero ku gaciro k'imiliyoni 500 z'amafaranga y'amanyaburaya. Tukaba ari kuri iyo nkuru y'inkino turangirije ko amakuru yacu twabateguriye kuri uno munsi. Tukaba twashimiye mwese mwashe kuyakurikirana, tushimire abari mu buhinga bw'ivyuma n'abamesha amakuru ba BTV bagirye no hino kugira ngo bashobore kuyatorokanya. Imana ibahezagire mwese naho ubutaha.